Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatanu, igenekerezo rya 24 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kubandanya uragira ijoro ryiza, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa nta kindi ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uragira ibihe vyiza. Ya miyabaga yashurashuza umwigeme mu Rumonge ikifata n'amasanamu iriko ikora ico caha yahanishijwe gupfungwa imyaka igera kuri 30. Ni mu rubanza rw'ikibiriraho ruciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge kuri uyu wa 24 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023. Babiri bafise imyaka 18 bagiriwe n'icaha co gufata ku nguvu maze bahanishwa gupfungwa imyaka 30 baheze batange umwe ihadabu y'amafaranga 500 y'amarundi bate ko batange indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 10. Itelefone bakoresheje mu gufata video bariko barakora ico caha izogurishwa maze amafaranga ashirwe mu kigega ca leta. Uyundi bari kumwe mu gukora ico caha we afise imyaka 15 yaciriwe na sentare umunyororo w'imyaka 3 ate ko atanga ihadabu ringana n'ibihumbi 500 vy'amafaranga y'amarundi. Abajejwe agateka k'abakenyezi mu ntara ya Rumonge barashimishwa n'urwo rubanza bagasaba ko vyobera icigwa n'abandi biyumvira gukora amarorerwa nk'ayo. Ni inkuru iriko iranezereza benshi mu baharanira agateka k'abakenyezi n'abana mu ntara ya Rumonge. Nayo kandi ubu tuvugana Varisto Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yahora arongoye umuryango w'ibihugu bihurikiye muri Afrika y'ubuseruko ntakiri ku ntebe y'uburongozi, inyuma yaho ikiringo ciwe kirangiriye maze akaza kubisikanya na Salva Kiir Mayardit arongoye igihugu ca Sudani y'Epfo kubwo burongozi. Ibirori vyo kubisikanya bikaba vyabereye mu gihugu ca Tanzania kuri uno munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 24 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023. Kuva uyu munsi nyene Perezida Salva Kiir Mayardit akaba ariho aramutswa umuryango wa EAC. Somalia nayo yakiriwe muri uwo muryango. Inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabereye i Arusha muri Tanzania yafashe ingingo zikomeye. Igihugu ca Somalia cakiriwe mu muryango nk'igihugu kigira 8 kigize uwo muryango. Somalia yinjiye inyuma ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. EAC isigaye hari umuryango munini ugizwe n'igice kirimwo ubutunzi bukomeye ariko kandi gifise ingorane zitoroshe. Ni n'agace kakiri inyuma cane mu nzira ya demokarasi no kubaha agateka ka zina muntu. Iyo nama yatoye umukuru mushasha w'umuryango General Salva Kiir Mayardit, perezida wa Sudani y'ubumanuko, akaba ari we yasubiriye General Major Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi. Perezida Ndayishimiye yari yatanguye neza uburongozi bwa EAC maze anatuma Uburundi busubira kugenderwa n'abatwara ibihugu. Ico kiringo cabayemwo ugusubiza hamwe k'u Burundi n'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yarishikiye mu Burundi, imipaka y'ivyo bihugu yarasubiriye kugururwa. Ico kiringo catumye hashirwaho ingabo zija hagati y'abasoda ba leta ya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo n'abasoda ba M23. Uburundi bwararungitse batayo imwe mu ngabo za EAC muri Kongo. Ariko rero Perezida Ndayishimiye arangije ikiringo yatakaje ishusho nziza yatanguranye. Ahejeje yagirizwa ko hariko afasha mu mpisho igisirikare ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, aho yarungitse batayo 4 z'abasoda b'u Burundi bambaye umwambaro w'igisirikare ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Aho kuba umuhuza mu muryango yahindutse umunyamatati. Arangije akekwa ko ivyo vyose abikoreshwa n'impera y'amafaranga yahawe. Ikindi cananiye Perezida Ndayishimiye ni ukuba hatarabaye uwukomeza inzego z'umuryango wa EAC.
arinze aheze ikiringo atemeye gushira mu ngiro ingingo ya sentare ya EAC yemeza ko ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza cahonyoye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'amategeko agenga umuryango wa EAC. Evariste Ndayishimiye arangije Uburundi bwidogerwa cane nka kimwe mu bihugu bitariho intererano z'umuryango co kimwe na Sudani y'ubumanuko. Amatwi adusumira inama ntiyemeje iyi ngingo yo gukura ingabo za EAC muri Congo mu ntango za Kigarama 2023 nk'uko bisabwa na Repubulika Iharanira Rusange ya Congo. Ubutunzi bw'ibihugu bigize EAC busumbana gute? Buharuwe mu mamiliyaridi y'amadolari y'abanyamerika, ubutunzi bw'ibihugu 8 bigize EAC busumbana gutya. Igihugu ca mbere ni Kenya gifise imiliyoni 113.4 n'abanyagihugu imiliyoni 55. Igihugu kigira kabiri ni Tanzania gifise imiliyoni 75.7 n'abanyagihugu imiliyoni 67. Ikigira gatatu ni Repubulika Iharanira Rusange ya Congo ifise imiliyoni 58.1 n'abanyagihugu imiliyoni 102. Ica kane ni Uganda ifise miliyoni 45.6 n'abanyagihugu imiliyoni 48. Ikigira gatanu ni u Rwanda rufise imiliyoni 13.3 n'abanyagihugu imiliyoni 14. Sudani y'ubumanuko ifise imiliyoni 12 n'abanyagihugu imiliyoni 11. Ikigira indwi ni Somalia ifise imiliyoni 8.1 n'abanyagihugu imiliyoni 18. Ikigira umunani ni Burundi bufise imiliyoni 3.1 abanyagihugu imiliyoni 13. Nayo kandi Perezida Ndayishimiye asaba bagenzi be ba EAC kumufasha mu matati ya Congo kuko ngo yasanze ari igikorwa kitoroshe. Kuri uyu wa 24 Munyonyo 2023 mu gisagara ca Arusha mu gihugu ca Tanzania nk'uko narimejeje kubikubwira niho habereye inama igiri ya 23 y'ibihugu indwi bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC. Muri iyo nama igihugu ca Somalia kikaba cemerewe kwinjira muri uyu muryango, kikaba ico gihugu kigize ic'8 mu bihugu bigize EAC. Muri iyo nama hakaba higiwe cane ikibazo kijanye n'umutekano muke uri mu buseruko bwa Congo, aho uwo muryango wa EAC wiyemeje kugarukana amahoro n'umutekano biciye mu kurungika inteko zifashanya n'ingabo za leta ya Congo kugira zihangane n'imihari yitwaje ibirwanisho harimwo na M23 imaze kwigarurira ibice vyinshi vyo mw'ico gice c'ubuseruko bwa Congo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yasozereye ikiringo ciwe co kuyobora EAC maze aca asubirizwa n'umukuru w'igihugu ca Sudani y'Epfo Salva Kiir kugira ngo ayobore uwo muryango kuva mu mwaka uza w'ibihumbi 2024. Perezida Ndayishimiye yarangije ikiringo ciwe co kuyobora uwo muryango, akaba yaciye asaba bagenzi we bo muri uwo muryango kumufasha igikorwa yari yahawe co guhuza abanyekongo bari mu matati kugira haboneke amahoro n'ituze. Kongo yasanze hari igikorwa kitoroshe na gato. Twobamenyesha ko hamwe mu mashirahamwe yigenga yo mu Burundi co kimwe n'umuhari M23 bagirije Perezida Ndayishimiye kuba atarakoze akazi yari yahawe ko kuba umuhuza ku mpande zibiri zishamiranye arizo leta ya Congo hamwe na M23 kubera ko yarungitse mu mpisho abasirikare biwe baje gufasha uruhande rumwe mu zihanganye ari rwo leta ya Congo. Abasirikare bamwe bamwe b'u Burundi bakaba barafashwe mpiri n'uyu muhari, nayo abandi barahasiga ubuzima nk'uko amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi yabitwemeje. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo M23 iriko yigamba kuba yakoroye drone ya FARDC muri teritwari ya Masisi. Umuhari M23 watangaje kuri uyu wa gatanu ko ingabo zawo zakoroye indege ntoya y'igisirikare ca leta ya Congo FARDC bita drone yafasha ico gisirikare mu bijanye no gutanga amakuru. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yavyutse ihuza igisirikare ca Congo nabo gifashanya mu kurwanya umuhari M23 muri teritwari ya Masisi, neza na neza mu burere bwa Karenga, Kirorirwe ndetse no mu micungararo yaho.
abicishije ku rubuga rwiwe rwa X Bertrand Bisimwa arongoye umuhari M23 yemeje ayo makuru avuga ikororwa rya drone ya FARDC bikozwe n'umuhari wiwe arongoye akaba yamenyesheje ko ingabo ziwe zakoroye iyo ndege ntoya mu gihe zariko zirwanira zongera zikingira abanyagihugu uwarongoye M23 akaba yaciye atangaza ko ingamba zikomeye zafashwe kugira haburizwemwo burundu ibikorwa by'urunani rw'ingabo za leta ya Kongo gutera ibibanza bihurikiyemwo abantu benshi nk'ibitaro, amashure, amazu y'abantu, amasengero, inyubako rusange n'iz'abikorera utwabo n'ibindi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya ubana natwe. Kubandanya ubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe. Nawe utarafyondako nyene uramanuka munsi y'ino video hama ufyondeko uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.